Reka rero nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira ibihejeje kumenyekana ibiriko birategurwa mu butegetsi bwa Gitega nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we n'umutambukanyi we ibintu vyiwe vyose mu bijanye n'uburongozi ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barabikorana ubujanja n'ubuswahili nk'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahora abishikiriza. Reka rero mbaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira, ndabaye ikaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Reka rero subire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndagukengurukiye cyane kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kumusi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracobona arakazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agataya kazira muntu mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Muhawe kaze rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Twari twabashikirije amakuru avuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa kurungikwa mu bitaro vya Kira Hospital, ariko gushika ubu mutambukanyi umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayoba yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwanga iyo ngingo nyuma yuko yaramaze imisi itari mikeyi ariko arakurikirana ibijanye n'urubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Kavurwa yuko rero hateguwe dossier yo kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yoshikanwa muri ivyo bitaro. Ayandi makuru rero akemeza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategerezwa kurungikwa mu gihugu c'u Buhindi kugira ngo amakuru y'amagara yiwe abandanye akurikiranwa na cane ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayuba nawe nyene iyo ngingo n'ubundi nayo yaciye ayanga. Ivyo rero bigaca biboneka yuko vyo biriko biratera injyane hagati y'ibihanganje bitandukanye mu gihugu c'u Burundi na cane ko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu wonyene bariko barashimangira kandi bakemeza yuko umukuru w'igihugu akwiye kujanwa mu gihugu c'u Buhindi kugira ngo amagara yiwe abandanye akurikiranwa. Mu gihe rero iyo ngingo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarahiriye ararengwa yuko iyo ngingo itozoshirwa mu ngiro na cane ko umugambi ukomeye cyane ntureka ihejeje imisi itari mike yibonekeza mu gihugu c'u Burundi ari imbi cane. Amakuru rero akomeye cyane bibaye mu nyuma zuko baciye bafata ingingo ikomeye cyane muri aka gatondo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku itegeko ryiwe yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika bamwe mu basirikare n'inkoho ziteye ubwoba zinini bivurwa yuko zarungitswe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu na cane ko vyari bitegekanijwe yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari bujanwe hariya ku ivuriro rikuru muri Kira Hospital. Amakuru rero akomeye cyane adushikiye ni mu buryo bw'idonido tugira ngo yose tubandanye tuyabashitsa ko muri biganiro vyacu dutambutsa kuri Burundi News TV kuri mwese muherereye nga mu gihugu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mugenda muvyumviriza uko tugenda tubibashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Ndabwira ukuri amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe hahije imisi itari mikeyi bivurwa yuko yoba ageramiye. Gushika ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane dojeje kuronka na makuru ateye ubwoba avurwa na bamwe mu basirikare bahora bagendanira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hari abasirikare rero bivurwa yuko bamwe bapfungiwe mu ikave kwa Ndayishimiye nyuma yuko hari ibintu bitari ko biragenda neza mu butegetsi bwa Gitega. Vyose rero bikaba biriko birakorwa mu mpisho na cane ko bamwe mu bihangangiye badafise amakuru y'ivyo biriko biraba. Ndabibutse yuko ibi vyose biriko biba mu nyuma zuko umukuru w'igisodanga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo wenyene yoba yararahiriye gukurako intwaro y'agahotoro na cane ko ashigikiwe n'abasirikari batari bakeyi. Ariko na makuru rero turibuze kubandanya tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido yose tudagatanga umuco kuvyerekeranye nibejeje imisi itari mikeyi bivurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Birababaje cyane ivyo twaraye tubonye ku kirimba gishasha c'umukuru w'igihugu gerereye mu Kirundo. Amasoko yacu rero aremeza yuko hari ibintu bitahora bimenyerewe vyabaye mu Kirundo na cane ko ikirimba gishasha c'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major
Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu rero cugaraniwe n'umukuru w'igisadanga mu gihugu c'u Burundi we n'abasirikare bamushigikiye na cane abishinze gutembagaza umutegetsi bashinze gukura ko intwaro y'agahotoro ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero atamusirikare n'umwe arekuriwe kwinjira canke gusohoka kuri ico kirima na cane ko itegeko ririko rirakuva mu biro no muri Etat Major. Amakuru rero akomeye cane adushikiye biravurwa yuko ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega gushika ubu ngubu naho nyene umutekano wo bawongerejwe na cane ku bw'amasoko yacu. Umwe mu basirikare rero yaturungikiye amakuru yabandanije avuga amajambo akomeye cane kandi ateye ubwoba. N'amajambo rero nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyama biboneka yuko hari intererano ariko araronka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo ntererano rero ikaba yoba ari iboneka kubijanye n'urudandazwa rw'abasirikare b'u Burundi rwakozwe muri ico gihugu nyene. Abasirikare b'u Burundi rero bageza kubitahura niho baciye bafata ingingo ikomeye cane yo gutahuka na cane urugamba rudaheze. Umwari wa M23 nawe nyene uragiriza igisirikare c'u Burundi kuba kiriko kirafashanya n'igisirikare ca FARDC kugira ngo gikure ko uwo muhari wa M23 uriko uraharanira agateka kabo. N'ibindi rero bikomeye cane turibuze kumviriza muri aya makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Ndabibutse yuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi gushika ubu abene igihugu ataco bariko barashikirizwa na cane ko ubutegetsi bwa Gitega bwo nyene bwashimye kwigumira mu gacerere. Gushika ubu rero abaryango b'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo bishikiye mu rugo aho umukuru w'igihugu mu cumba agwariyemwo na cane ko vyaciye bifata ingingo ikomeye cane yo kuba umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yari yabujije abahora bakora mu nyubako yiwe kuba bogira ico batangaza kubijanye n'ubugwayi bwiwe. Ariko gushika ubu hari amasanamu yibonekeje bivurwa yuko yatangajwe n'umwe nanone mu bizigirwa w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayo masanamu rero akaba yerekana ingene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arimwo nibijanye no gutegura urupfu rwiwe n'ibindi bitandukanye. Uwo rero akaba yiyongoye ku karwi k'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikamu nyuma zuko gushika ubu ngubu yo bahejeje gushikiriza amabanga akomeye cyane na cane ko vyatawe yuko ari nderetsi ya Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikavurwa yuko rero hari n'abandi bagambanyi bama bibonekeza muri ico gihugu na cane ko habehejeje gutahurwa yuko umuhanuzi w'umukuru w'igihugu aturuka mu gihugu ca Tanzania bivurwa yuko nawe nyene yoba ari umugambanyi. Nyuma yuko nyene ariwe yatanze amakuru akomeye cyane ayashikiriza wa mupfumu akomeye cyane nawe nyene yahora ari umuhanuzi wo mu Ruyigi. Ibi rero vyose biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi munyemerere tuze kubandanya tubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane abayejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Turaza rero kubashikiriza amajambo akomeye cyane ya Keri Nkurunziza nyuma yuko nawe nyene kuri uyu munsi yari yishikiye aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Gusa rero abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu nabo nyene barabandanya kandi bariko baratangaza yuko umwanya ku mwanya ibintu birashobora kugenda neza, nubwo nanone ingwara umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwaye ari ingwara gushika ubu ngubu ikomeye cyane itegerezwa kuvurirwa irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Niko rero muganga nanone Louise na muganga Isidore nawe bafashanya mu gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu niko bashikiriza bamwe mu baryango umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bakaba batanguye kwihezwa imvo zose ziriko ziratuma ibi vyose biriko biraba. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ko ubutegetsi bwa Gitega bwo buhejeje gushira ko leta vy'imfata kibanza n'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ibi vyose rero bikaba mu nyuma zuko ibi vyose biriko birakurikiranwa n'umukuru n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubana cane ko ajeje imisi igira ibiri ariho nyene ariko arakurikirana urubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaho mu gihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Abumvirije urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni mbere yuko bamucira urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwe bwose, hari telefoni zitandukanye zabandanije zishikira abacamanza. Izo telefoni rero bivurwa yuko harimwo iyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha kubijanye no gufatira ingingo ikomeye cyane wahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Iyo ngingo rero yari yatanzwe kandi yari yafatiwe itegeko rikomeye cyane, n'ingingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abicishije ku mutambukanyi we Angel Ndayishimiye ndayubaha abari we aja gushikiriza amajambo akomeye cyane. Ndabibutse yuko mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ingingo zafashwe zari zatanzwe
zatanzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha, izindi zitangwa n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Amasoko yacu rero mw'iborero rikuru rya Gitega kemeza yuko gushika ubu ngubu uyu munsi ariho waze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi General Ngiyome Bunyoni ariho yagarukanywe muri iryo borero rikuru, na cane ko ku munsi w'ejo ariho yari yajanywe mu bitaro bikuru vya Gitega nyuma yuko vyavugaga yuko yafashwe ariko agerageza kwiyahura. Ariko amasoko ava mu bitaro vya Gitega akavuga yuko ari agakino ka politike kari kakozwe, ariko ari navyo vyose tubandanya tubashitsa ko mu bigano vyacu vya misi yose. Gushika ubu rero ibiriko biravurwa mu gihugu c'u Burundi na kamaramaza, na cane ibiriko biraboneka Kere Nkurunziza yoba agira ashire ukuri ahagaragara kubijanye n'ibihesheje imisi itari mike y'ibivurwa. Ndabibutse yuko General Ngiyome Bunyoni gushika ubu ngubu yoba ariko ararondera Kere Nkurunziza kugira ngo amubwire amabanga akomeye cane yaranze ibijanye no kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza n'ibindi bitandukanye, ari vyo nanone bigenda bikwegera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Bob Rugurika umumenyesha makuru w'iradio ya RPA nanone yabandanije avuga amajambo akomeye cane ajanye n'ibijanye no kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Mwarumvirije rero amajambo yashikirije avuga yuko wenyene yiteguriye gusigurira abene gihugu ibijanye n'icishe umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene ivyo bagirira abandi nawe nyene vyo babigira bimugarukire, nkuko vyashikiye uwaze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi uko yama yambika abandi ishano. Nanone leta ya Gitega nayo nyene yaciye ifata ingingo ikomeye cyane nayo nyene yo kumwishura ikamwambika ishano nkuko yama avyambika abandi. Nawe nyene yaravyivugiye yuko yambitse abatari bake ishano ababeshera ku telefoni ngendanwa n'ibindi bitandukanye bakabagiriza ibintu kandi atavyo bakoze. Ivyo vyose rero twaravyumvirije mu rubanza rwa General Ngiyome Bunyoni n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Ariko kuri Burundi News TV nizere ko wayije gupyonda ijambo sabone, hari amakuru akomeye cyane tujya batuze kubagaruka ko tuza kubashikiriza kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV n'ibindi biriko biravurwa mu gisoda c'u Burundi. Ndakaguhahamira amatungo ngube nk'umuzungu bunyene, mugabo yafashe imyaka irenga 70 kugira bishikire, biri mu bituma uno munsi tunyoshwe. Uwabuze akazi muri leta aho kuja gukora acashaka kuba umudandaza w'ivyo atimbuye, abakomisiyoneri bajya bose niwagwiza ubukene. Kubera iki wanka gukora ukarindira kuwundi akora ngo uzoca uja kudandaza ivyiwe? Wewe ntiyo vyidandariza. Nico gituma tugira dukomeze amakoperative y'abimbura n'amakoperative y'abasumyi, gutyo haca haba urufatangane, abo bitambika hagati bavemwo, kuko nibo batera ubukene. Umwe wese nagira ico akora, hanyuma ico akoze agishore aronka amahera. N'ubwenge urabushora, umutwe wawe urashobora kuwushora. Mumenye ko atanumwe afise uburenganzira bwo gufungura ataco yashoye. Ngira ngo abamenyesha Imana tuzoca tubabarira, kuko menga no mu bitabo vy'Imana bene Levi ntibatorana amatongo, bagaburirwa n'igikorwa cabo. Muga rero niyo uri kurarondera icicumi banza wereke abucaka aho bagikura. Murumva ko atanumwe agirirwa ikigongwe, nta numwe ayemerewe gufungura atakoze. None gantuzeho hajya ku iparuwase umuntu yofata utuzu tw'inkwavu akatwubaka akereka abandi ingene borora inkwavu, gasaga paruwase yose umuntu wese mu ndwi yinjiza 100,000 yobura icicuma atanga. Erega tuze turacira ubwenge ngaho nyene. Ikindi kituwanone uno munsi kutagira merekero. Uwutagira yaja ntaceregwa, kandi utagira yaja ntazimira. Banza urabiyuje uvuga uti jewe ndavye ntegereza kuronka inzu y'amabati, kugira ndayironke bigenda gute? Ntegerezwa gukora ibi bizompa amahera nce ngura amabati nubaka iyo nzu. None wihaye igihe kingana iki kugira uronke iyo nzu? Ntihagire uzovuga ngo ni neva azoja kwimwubakira, nta neva azoja kurima mwitongo ryawe. Mugara kwereka ingene ushobora kuronka itunga. Twaragize ibibazo muri iki gihe aho n'indongozi
zidashaka kubona iyo zijana irihanga ry'Uburundi. Niyo ngorane dufise uno munsi. Ariko naganda abwire ko twamaze kuhabona. Narahaberetse ishusho y'Uburundi dukeneye. Umwe wese rero yigire inama. Hariho abandi bavuga ngo ingorane dufise no kubura umutahe. Umwe wese nta numwe atagira umutahe. Genda mubaze abo batanguye. Muzosanga ibihugu vyinshi vyateye imbere bihereye ku burimyi. Kuko guhingura ubutare bisaba ko uba ufise uwundi mutahe, ariko kurima umutahe ni wewe nyene. Ndazi ibihugu vyahereye kurima ibiraya n'umuceri, hanyuma birashora hanze ibifungurwa, bica bizana amahera yo kugura amamashini yo guhingura bwa butare. None tweho ni kuki tutobigira? Ku butare tubufise, tukaba dufise isi nziza. Ni igiki kibuza ko tutorima tukorora, hanyuma tugashora hanze ayo mahera tukagura amamashini yo guhingura bwa butare, tugaheza tukiyubakira amabarabara. Ntagira umuntu urazosubira kuvuga ngo yabuze umutahe. Ingorane dufise ubu muri uwo mwaka w'2023 nizo ngorane ndababwiye zitarenga 4. Umuco wo gushaka kwigereka ku batunze kare ugashaka gutunga n'ingoga, umuco wo kumva yuko niyo ubuzi cukora utegeza kuba umukomisiyoneri, n'umuco wo kudashaka kugira amerekero ngo ubone yuja ivyo ukeneye kugira ngo birondere, hanyuma no kwama mu myidodombo ngo ntugire umutahe. Kuva no munsi rero duhinduke kuko turafise abo twigana. Erega twebwe turashaka gutera imbere kurusha ibindi bihugu vyose, kuko twebwe turabona aho baguye mu rudubi naho bataguye mu rudubi, tukahakosora tukiri mu nzira. Nico gituma dushobora gutera imbere n'ingoga kandi tukabasiga kuko twe turafise iyo tuja. Erega bo haraheze. None bazokubaka amashuri bayafise, bubaka amabarabara bayafise, bubaka ibitaro babifise, bubaka amahinguriro bayafise. Mugatwe ivyo vyose nibikiturindiriye. Twebwe turafise iyo tuja, no kuvuga turafise kazoza keza. Ni mureme rero ntagire usubira kwidodomba, Imana araduhaye ibikwiye. Ariko rero turanezerwa. Tunezerwa no kubona hari abarundi bamaze kuva hasi bagakorera igihugu cyabo, kandi baduha akarorero gakomeye cyane turabirako kugira tubone ko atabuye riri mu mugongo. Abo barundi nibo nashaka gushimira rero. Ndabashimire kuko nibo citegererezo. Nivyo ni beshi, mugabo hariho ababa bafise akabirya gusumba abandi. Hariho abaharanira intwaro ibereye gusumbya abandi. Intwaro ibereye nama ndiko ndabivuga irangwa no kugwanya akarenganyo, ikarangwa no gukorera bene gihugu mu byo bakeneye byose utatsingurire, hanyuma ikarangwa no kubungabunga neza itunga rusange.